inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Tuganire na muganga. Nivyo tuganire na muganga. Tuganire na muganga ni ikiganiro gica hirya no hino ivyerekeye indwara zikunda kubangamira amagara y'abantu, ingene zifata, ikizitera, ibimenyetso vyazo, ingene twozivuza canke kuzikingira. Turabahaye mwaramutse inshuti bakunze b'ibiganiro biriko biraca kuri no samirizi, tunabaha n'ikaze mu kiganiro tuganire na muganga mutegurirwa n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega. Muri kino kiganiro mukurikirana abantu bashinga intahe bashimagiza ico kigo inshuti ya bose ko cabavuye ingwara bagendana zari zarananiranye gukira. Kiganiro mwagiteguriwe na jewe Albert Minani, tubahaye ikaze. Akura kuri 79 amajeri 36 amajeri 951 canke kuri 69 amajeri 247 Inshuti ya bose ni inshuti yawe. Dusubiye kubaha mwaramutse n'ikaze muri kino kiganiro cacu arico canyu. Tudatevye rero twinjire mu kiganiro nyezina. Niragira Isa na niyo nkuru Ferdinand barashingira intahe ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ko cabavuriye umuntu yaragwaye ingwara ya diabete hasi manigitigu, ubu rero ngo akaba yarakize. Bagasaba umuntu wese yoba agwaye kwitura ico kigo kuko ngo gifasha cane. Nari mfise umuntu yaragwaye agwaye na diabete yene bash n'ubuzima bwiwe bwari bugeze kure aremvye amerewe nabi. Ico gihe yarantelefone arambaza yuko ndahaze, aramaze imisi avyumva, ndamubwira ko ndahazi ni nomero yaho ndayimuhaye ndamuzana hariya irutegama kuri baramuvuye aremvye. Yaremvye abantu bose yaciye ko ahantu yaramaze kwivuza vyari vyarase, mugabo agiye yari ndamujanye umuti wa mbere arose arawufata ambwira ati bya bintu ndiko ndumva biriko biraza, aragaruka n'irya kabiri kugera ubu yarakize. Uwo muntu aba imuhanga kuko inshuti ya bose twaraje aramwiganira ingene ameze, n'amaraso yari yarakamye no mu maso hasigaye hera. Maze kwiganira umuganga ingene ameze yaramuhaye umuti wa mbere acamubwira ati ureni wagaruka uzocuza ndagupime ndakugirira ibipimo. Anagarutse yaramupimye yasanze ko byabaye neza, ubu bisigaye bimeze neza. Amuhaye umuti wa kabiri amubwiye ngo azogaruke, ubu yarakize. Kuri uwo bafise ingwara ikigo inshuti ya bose yocirukira kuko je narabonye kiravura, umuwo muti batanga uravura. Iyo ngwara yiwe yarayigendanye kuva mu 2008 kugeza uyu munsi. Yego amvuye diabete, hasima na foie, igitigu. Izo nizo ngwara yagendana. Ico gihe wewe n'amaraso urumva yarageze ko amaraso yari yaka. Umuntu yarakize ubu uyi no kuri maragenda. Yaramaze imyaka n'iyindi mu nzu. Urumva kuva mu 2008 imyaka ni myinshi. Nta kintu na kimwe yaragikora. Ikigo inshuti ya bose ari ico caje gufasha na kinini gose kuko n'amahera n'ukuri simurengera. Oya bakira abantu neza urupfasoni hanyuma bakakuvura neza ukitatse. Ndashinga intahe ivyo nabonye n'ukuri uwo muntu yari yarapfuye uko ntiyarasigaye asa nk'umuntu, yarasigaye yera nk'uku amaso yaragurika, nta n'amaraso yaragisigaranye. Kubisanzwe yari yarapfuye n'Imana yabikoze nyene kubisanzwe, muragahora muraza n'ukuri n'ahandi muzojeyo n'ukuri ni sawa, kubera yatubwiye yuko yaramaze kwivuza henshi kandi tukabona n'ivyemeza ko yaramaze kwivuza henshi. Nico gituma twabona ko bidashoboka, mugabo tumaze kubibona uko n'ukuri n'abataraje bazogendeye n'ukuri baravura n'ukuri bikomeye. Imaze kuzura umuntu yari yapfuye bareza kuyemera, yari yagiye kwera. Nibakirondera ico kigo n'ukuri baciture na numwe kitazotunganiriza ukuntu nabibonye. Habarugira Olivier we ashinga intahe ko ikigo inshuti ya bose camufashije mu kumuvura agaheba itabi ryahora rimutera izindi ngwara rikanamutera ubukene mu muryango. Yongera koko iryo tabi yanywa ryamutuma kwama yashwanye n'uwo bubakanye. Jewe nk'ukuntu itabi naho ndarinywa ku munsi naranywa nk'itabi y'igihumbi n'amajana 5. Hama ko ndarinywa nkumva nama mbabara ku mutima no kwiruka ntagishoboye kwiruka. None rero niho nacanza ku kigo inshuti ya bose ndagura uwo muti rero maze kunywa nza numva bitangiye kuza birapunguka, ntangura kumara imisi ataryonywa. Aho hamare gushika ubu
nkumva narakize kandi ubu ndagira sport nta ngorane ubu nta namwe numva ntonekara ku mutima naguma ntonekara ego nko ku munsi nanywa nk'itabi dufate nk'ipaki yose igugwa 1300 yose nayinywa nkayimara yose mu bisanzwe nk'ingaruka itabi ryantera nama nguma nkorora idahera buri mwanya kandi nkaguma numva umubiri umenga sintomoye ntonekara nk'ibintu nk'ivyo kubera iryo tabi urinywa nta nguvugira kandi mu bisanzwe guma umenga kumugwa ibihiri ibintu byinshi umubiri utameze neza kuko nama mbona n'abana guma bagwara inkorora biva kuri iryo nyene kuko naguma ndarinywera nyene mu nzu nta hantu navuga ati kamvume ninyegezaho ivyashobora gukunda oya ivyo navyo narinzi yagenda aza ndavyumva ku maradiyo kenshi abivuga ngo riratera ngo amahango watuma ngo agira ngo atoboka aho hose nkiyumvira kuri heba bikanka niho rero nacanza ndagura umuti ngaha ko nagerageje kuri heba biranka mpevye nkamara nk'indwi imwe nkaca asanga nasubiriye kurinywa ubu kuva maze guheba iryo tabi ndiko ndamara amezi 2 umunsi umwe nabipimye ndagura itabi rimwe ndarinyoye nakwezi imyotsi 2 ca ndarita numva rishisha je ku bantu banywa itabi bataramenya ingaruka z'itabi je n'ukuri no babwira bakitura kwa kino kigo inshuti ya bose kikabavura n'ukuri itabi ntaco rimaze ico tabi ku ryari hombeje umuryango wanje no kuvuga yuko umunyu sinawugura amavuta fise nk'igihumbi n'umugore ntiyamenya ko ndagifise kwera iryo tabi hama nkasanga nta n'ipantaro mfise siniyumvira kuyigura ipantaro none ubu rero ubu uje ndambaye neza ubu ntangora mwisanze mu ndwi yantwara ibihumbi 7 aho naba nihanganye nayandi hoho nagize neza nasanga mu ndwi naharuye ibihumbi 10 umva ku kwezi n'ibihumbi 40 ubu jewe ico shima ku nshuti ya bose nuko itabi narihevye yego ko naguze uwo muti ndakira ndashima gose ahubwo nobwira n'abandi bakaza kugura uwo muti yego kweri barakira oya je nk'abo bantu bavuga ngo bohomba ahubwo itabi bakwebwe no kurikuraho mu gihugu rikavaho yego atunzwe n'itabi niho boca babona ahubwo kurihe canke bakaza bakagura uwo muti vy'amatabi mu gihugu bikaca bihapfa je haniniya twashwana kubera itabi ubu itabi yurinyoye mu mutwe ntumva umeze neza hagi umumenetse umutwe kwama wiyumvira ibindi biharuro vyinshi kumva nk'umuntu akubwiye nk'ikintu ukaca umubona umenga sinzi ukuntu ameze kubera n'ubukene ubufise ukazurabona n'iryo tabi akubwiye ngo mpa amavuta wacu ugomba kumukubita hino nk'ivyo vyarashika nkabura amahera yo kugura itabi nkaza kurikopesha ku mabotike aca asanga nko ku kwezi ndishe nk'ibihumbi 40 yego zitabi gusa muhira atakintu na kimwe natanze nkuba mbwiye ngo ugura irasiyo nanje nkabona nabuze n'itabi aho no twaca dushwana nk'igihumbi ugasanga nakibitse nta n'icazi yego nkuko nyene vyarashika mugabo naho nyene ayanyimye twarashwana kubera na nyene yabona kubera ndarinywa taco rimba mu mariye nta mahera nigira mbona mu mufuko naguma nisopa nkabura ariko nk'ubu kugeza iki gihe mu mufuko ndashaka kuba mfise amajana 5 eka n'igihumbi 5 vyose wasanga bifise bikarenga ari yari yego cyane nk'ico nababwira abantu banywa itabi nibaze biture ikigo inshuti ya bose kibavure bakire yego itabi ni ribi ku magara ya muntu yego je iryo tabi nabona ribangamiye amagara yanje kubera namaguma ntonekara mubiri mu mutima nkahema nabi nirutse nkava nko ngaha nk'imetero nka 6 aca nduha aza numva umuhogo wose wahiye none rero jewe n'ukuri je ndakengurukiye ikigo inshuti ya bose kubona caramvuye nkabambwira n'abandi baze kugura uwo muti ko je ndemeza ko kunywa itabi ni ingwara niniya cane yego je nagerageje kuriheba biranka bikanka gose ndavuga ati ko numva ku radio oguma avuga ku nshuti ya bose reka nanje mpebe ngende ndabe yuko uwo muti nokira inshuti ya bose ico no isaba nuko yotera imbere cane ikavura nabo bantu bose banywa itabi bagakira je nk'abantu bakiri bato bako bariga kunywa itabi ubu je n'ukuri guma ndababwira ati iryo tabi ni muri hebe ntaco rimaze ati ngaho mwiko mwica umubiri wanyu yego akajambo ko gusozera jewe novuga n'ukuri je ndashima iki kigo inshuti ya bose kubona carank'igice n'ukuri ndagikomeye amashi cane gitera imbere cane gose aya maguru igihe yadufashe twavunika umugongo ibitugu bigakoroka amazi agaseseka muri ano maguru nta n'inkamba mbi twashira mu kirenge ngira ngo haheze nk'imyaka 30 nta hantu namwe ntari nagenze ngenda kwivuza ariko byari byaranse aho nzi hano kuri no nshuti ya bose niho naciye ntangura kuronka agahenge ubwo bugora twari twibagiye ko ari nyene nk'ibintu twoba twaratambutse ariko rero kubera twari twagenze tuguma tubandanya tugenda ku bapfumu
byarahavuye biranka agahengo je nageze ku karonka nshitse hano ku nshuti ya bose batubwira ko ari uburozi bakatubwira ko ari imizimuzimu bakatubwira ko ari imiti twatambutse ariko rero twaciye dusanga ngira ngo ko ari ukutubesha ngira iyo myaka 30 rero yari iheze nguma ngenda ariko aho nziye kuri no nshuti ya bose naciye mbona naronsa agahengo baduhaye imiti iyo miti rero bampaye nkaza ndasiga kuri ano maguru hama barampa niyo kwata nkaza ndamira kujya umuntu amira ibinini bya saa sita no mu gitondo no ku mugoroba naciye ndonka agahengo iyo miti y'ikurundi yatugiriye akamaro kubera ndiko ndayifata naramererwa neza cyane n'agatiro karaza n'ahandi nkigiye onye nta n'agatiro naronka aya maguru ibitsintsiri byari byagomba gucika agaseseka kw'amazi nkabyimba ku imirundi y'uwanje gasa n'agahama iyo miti ndiko ndayifata nta n'ukwezi kwaheze ntaratangura gutambuka naciye ntambuka ubwo nyene nkaza ndahonyora hasi bigakunda n'ahandi sinahonyora no hasi rero turiko turayifata yaratumerera neza ikadutemba neza oya ntitwambara ibirato kandi ntitwatambuka ko hajejete ibizi n'ibyo byaseseka ntibyakunda ko twambara ibyo birato oya nari naje gushima ko bangiriye neza bakamvura kandi n'ibikorwa by'iwanje nshoboye bike nkabikora n'ahandi ico gihe nta kintu na kimwe nakora ibikorwa dukora ubuye nk'isuka ndayijana nkaja kurima nkagenda kwicira n'urukwi nkarusatura ariko ico gihe n'amazi yarananira kudaha akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Nayo niyo nzima Francine umukenyezi wa Olivier Habarugira nawe nyene aremeza ko umugabo wiwe akinywa itabi bari babanye nabi. Rero agashima ko ikigo inshuti ya bose camuvuriye umugabo mu kumuha umuti umutuma aheba itabi. Aha navuga ko itabi ryari ryaramaze ubutunzi bw'umuryango ngo burero ibintu mu rugo bikaba bimeze neza. Mbonye igihe yanywa itabi reka ntitwari dutekanye muhira iminsi yose atashe yamara umuntu akaze yamashwanira nubwo yaba yanyoye utuyoga dukeyi je sinamutakisha vuye uko yanyoye inzoga ryari iryo tabi ryishi harageze n'igihe mara n'iminsi ntaronka nakunyu muga wewe mbona ipaki mu nzu y'itabi nkaca nibaza ati bwa bundi mbura kakunyu na ya mavuta kubera iyo paki y'itabi harageze n'igihe ngiye gusenga senga mvuga ati Imana nimuhe aheba iryo tabi haheze iminsi reka Imana ngira nyene yaravyumva yuko ngowe kuko kuntu yamataha kaze ashwanira asha narabonye yuko kweri byagiye biraza no numva ndi kwiradiyo ngo ikigo c'incuti ya bose ngo kiri Gitega nkagomba kumubwira ati none ko numva gashaho ico kigo inshuti ya bose kiri Gitega ntiyo citura ko bakamuha uwo muti ko numva bawutanga wo guheba itabi uwo musi niho nyene naca mvuga ati reka jewe nihebe ndabimubwire ati none mutama wanje ko numva Igitega hariho ikigo inshuti ya bose ntiwocitura hamwe akagomba kwanka ahandi naho sinzi ingene ukuntu yavyiyumviriye nza numva ngo rega ngo kukiga inshuti ya bose nawituye ko bampaye umuti ati ntubona ko ndiko ndawufata je nibaza nyene yuko ari kumbesha muga ati nyene bawuguhaye atego ati ni vyiza Imana bwabo ndiyumvise ibisabisho vyiwanje niho nabona mbere asha ariko arawufata nguma senga mvuga ati Imana yompa akawumara akawukurikiza nkuko bo baba umubwiye haheze iminsi niho nabona nyene inanyapake yahora mu nzu ntayo mbonye ati bwabo ndi biriko biraza cakigo inshuti ya bose nango ncamufashije eka ubu rero nagiye mbona nyene yahevye pe bimwe vyo kunshwanira biba biraheze bimwe vyo kwama umenga aranturubika y'amavuta mbona rikaraza na wa munyo biriko biraza ati bwa bundi rero cakigo inshuti ya bose cafashije ahubwo Imana nikije imbere gitere kibandanye eka n'umwana narabona yuko atarose ivyankenerwa nkuko bikwiye sagatumbura yamuzanira muga mahera nkabona nyabitabi ngaho mu nzu biriko birantera ishari niho nyene yacavuga ati je kweri nararihevye ubu ni kugukunda nyene kandi hajya najya amahera menshi arabinyemeza yuko yajya amahera menshi bitewe n'iryo tabi ekubu untaco mbura kuva hari hebeye turatunganiwe mu rugo iwacu ahubwo Imana ije imbere y'ico kigo inshuti ya bose gitareka ije imbere ndashimira Imana kubona ikigo inshuti ya bose carabayeho eka uwafashije umutama wanje azafashe n'abandi ni hamwe abantu babubakanye bigoye ukuntu uwo muheba je itabi ariko ararinwa narumva yuko je ritantomo
binkokeye mbere ari bikunze naca ndamwigirwa inyuma kandi nkaca n'umwana sinagomba yuko yomwegera ariko aranywa n'iryo tabi kuko narumva yuko ritangendera neza ryari rihombeje mu muryango gose urumva yuko nyene ntaronka ibikwiye mugubu yarihevye ndaronka ibikwiye basha ubu sinidoga samavuta sisabuni eka ico nkeneye cyose simbura ubu nico gituma rero shimira ikigwi inshuti ya bose sinzokwigera ndakivuga nabi abo bashinga ntahe banywa itabi canke abapfasoni no babwira ati nibahebe iryo tabi ahubwo biruke ku kigo inshuti ya bose babahe uwo muti kugira barihebe kuko urumva yuko mu muryango ataco rimaze usanga wishe n'abana none urumva yuko najengaho naringeze kure nari mu guhava nyene mbona umenga twotandukana nere ndababwiye nibahebe iryo tabi biruke ku kigo inshuti ya bose bashobore kubatunganiriza babaha uwo muti bashobore kuriheba mu buzima akinywa itabi je simbona yuko hari akamaro mugo ubu yarihevye hari akamaro kanini emwe gose kandi ndabizi nabo nyene bobona bahevye itabi bazobona ikintu ciyongereye mu buzima bwabo yanshwanira nubwo yaba yanyoye utuyoga gaca canga n'itabi kubera itabi harya ariratera rija ni mu mutwe je nta kindi naritako kuko nubwo yoba anywa inzoga yanywa dukeyi nta nzoga nyinshi yaba yanyoye mu gitabi niho uba wanyoye inzoga nkeyi bica bivanganya bica biba nyene ucuca wumva yuko mu mutwe ucumenga ntamerewe neza basha ikigo inshuti ya bose ico nasanze gifasha cyane urumva ni mu muryango mbere sanze kibatunganiriza aha naciye mbona yuko ikigo inshuti ya bose cyashoboye kumpa yuko tuzobana neza gusumba uko vyahora yo ndababwiye ati bitura ku kigo inshuti ya bose esha byose bizokunda yo barashimye cyane kuko barabonye yuko yanduru ya misi yose yagabanutse atayikiriho ubu turyama tugatunganirwa nabo nyene kubera bamumva induru kubera baciye babona yuko nyene vyava kuri iryo tabi itabi riratuma abantu bashwana kuko mu gitondo bukeye ryamuvuyeko na nyanzoga vyamuvuyeko yarashobora kuvuga ati jewe ntavyo nzi yuko narayenda gushwaniye kubera iryo tabi abantu bakinywa itabi je no babwira ati nibitura ikigo inshuti ya bose kuko kunywa itabi nta kamaro birimwo kandi rero bacituye bazobona bafise n'ubuzima bugenda neza ni ingwara gose je nabibonye nari namaze kubona ko yafashe umushinga ntahe wanje je mbona yuko ari ingwara gose nawe erega harya mu misi natwegeye gomba dutera ingwara ntiwumva natwege mu misi ko twohavuye tugwara umutima tugagwara amahaha biciye kuri iryo tabi je ryamotera nabi gose ahubwo mbonye n'umuntu ariko araritumura nirukira ukuvunika ni hamwe none ibanga ry'abubatse nyene riragoye narapfa kwihangana nyene nkifuka ku mazuru gose nari narababaye mugubu ndanezerewe gose kubona yararihevye ahubwo ikigo inshuti ya bose nigitera gitera imbere imana nigihunde n'imigisha myinshi ikigo inshuti ya bose no gisaba kuguma kibandanya kandi gifasha nyene nabo boba baje bacitura mbabwire indwara bavura mu kigo inshuti ya bose basima gute mu kigo inshuti ya bose igitigu c'uburyo bwose mu kigo inshuti ya bose iziba ry'imitsi amafyigo mu kigo inshuti ya bose umugongo na amibe mu kigo inshuti ya bose umutima na hemoroyide mu kigo inshuti ya bose bavura amara n'indwara z'ubwandu mu kigo inshuti ya bose umutwe udahera be n'amaso mu kigo inshuti ya bose amakonyera ibibyimba mu kigo inshuti ya bose imibembe n'umushishito mu kigo inshuti ya bose bararizi no kudadarara mu kigo inshuti ya bose je naringwaye stoma naringwaye umugongo naringwaye hemoroyide je umugongo ukuntu narimerewe naraba cyane amaje mu kiyunguyungu sinashobora no kunama je nicaye bikakomva hasi bagenda kunkura hasi mu mushishito naho nararibwa umugongo wari wadufashe kera ari igihumbi kimwe amajana 998 numva umugongo yuko mbabara hanyuma rero ndawugwara je niho numvise ikiganiro je naganje kwivuza mu Rwanda ndanaye ko mfiza agahengo umugongo nari ndawugwaye imyaka 22 umugongo bunya ntangwana mfise ubona je n'ukuri
n'ukuri nari naramugaye kwere nubu turagenda ku bintu ya misi yose kandi turakora neza nk'uko tuba tubikora nyene tutarafata estoma twagiye kuyimenya muri 2002 estoma nararibwa nyoye nk'inzoga nkaca numva mererwa nabi narasha gucibwamwo agirane umva bikanka gose simenye ivyo ari byo niho rero bambwiye bijya ni estoma mugabo aho nshikiye no ku nshuti ya bose byarashobotse yuko mu imiti yarangiriye akamaro kwe ubu bimeze neza gose ubu nta ngorane nta kibazo akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Kuri mwebwe mudusamiye mu nzira tubibutse ko ikiganiro ari tuganire na muganga mutegurirwa n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega. Anaho tukaba turiko dukurikirana abashinga intahe ko ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose cyashoboye kubavura ingwara nyinshi zari zarananiranye gukira. Nanje bwanje narahivuje muri 2018-2019 nari mfise ikibazo ca hypertension no kumeneka umutwe idahera kuko nari ngwaye imyaka myinshi guhera muri 2010 hanyuma narivuje mugabira ndetse n'amashure mpava ndayaheba ndakira hakazi kubera namamenetse umutwe kwizosi mu bwonko ndiko ndazungurirwa naho mu bisanzwe n'igihe naronka akazi kubwigisha byakunda kumva mpagaze umwanya muremure kubera impamvu zacu zimbara nyinshi nari ndindiriye ko nipfira eko maze kuza ngaha barampaye imiti natanguye kuza ndivuza nibaza ngo n'amaso muri za 2000 no kuvuga bavuga ko nari ndayimaranye ingwara imyaka 18 nzi neza kabisa nje ngaha maze kwitura iki kigo nyuma y'indwi zitatu je nari nikiriye ku mutwe nkazungurirwa cyane mu mutwe sinashobora guhagarara nk'iminota 3 naca ngomba kwikubita hasi ahubwo novuga ko abo bagikekeranya nukutamenya byiza bogerageza bakaza barumviriza nk'abahaciye baje kuhivuriza nibo bashingira intayo ukabibabwira neza nkuko ndiko ndabivuga nyene jewe murumva nk'iyo myaka yose nari imaze mvire kuva muri 2018 jewe merewe neza nta ngorane na malaria akora kuziramfata byarahetse yagiye ico gihe ubu merewe neza ikindi kivyerekana jewe kubisanzwe niyo kaminuza nasuye kuyiga narayihejeje kandi nayiga nongira nja gukora akazi Jarase ko niga kwere kandi navuga mu ishure abanzi dati baranze ko je nize ngaho mu seminari ntoya y'Imugera abandanye ibibazo bya leta murazi ko ibyo byakunda kunanira abana nabyiravyemo mugabo iranka ko na avance kubera ikibazo cyo kuguma amenetse umutwe nzungurirwa kandi murazi ko ivyigwa bijana no mu mutwe maze kumererwa nabi mu mutwe ntabwo ucize Dr w'umufaransa yamu specialiste yambariye yuko ari hypertension intracrânienne niko yayimbariye yo mu bwonko niko yari yabimbariye aha rero ngaho i Burundi je n'ukuri batagerageza kumbuza famille nakongereza shiri hano y'ababikira baramfasha bakambuza je maze gufata umuti wo ngaha n'ukuri narumvise ko hari mu minsi ibiri ya mbere narumvise ko hari ikintu gihindutse gose kuko nari n'umuntu na appétit ifungwa yari yaraheze ahubwo na appétit naciye ntangura kuyironka ntangura gufungura atinya no kurya ibintu biri munyu mwinshi ibintu ego kubera nsanzwe nkijijweho nta bintu by'inzoga nari nkwa ariko maze gufata uwo muti inyuma y'indwi imwe gusa naciye ntangura kumva yuko merewe neza kabisa kandi ubu ndiko ndarabana formation mpabana ndiko ndigisha ndashobora guhera 7h30 gushika 13h ntarusha tangurana nimwe ariko ico gihe ntivyakunda n'ukuri twavunika umugongo ibitugu bigakoroka amazi agaseseka muri ano maguru nta n'inkamba mbi twashira mu kirenge ngira ngo haheze nk'imyaka 30 nta hantu namwe ntari nagenze ngenda kwivuza ariko byari byaranse aho nzi hano kuri no nshuti ya bose niho naciye ntangura kuronka agahenge ubwo bugora twari twibagiye ko ari nyene nk'ibintu twari twaratambutse ariko rero kubera twari twagenze tuguma tubandanya tugenda ku bapfumu byarahavuye biranka agahengwe je nageze ku karonka shitse hano ku nshuti ya bose muvuze muti mwari mwagiye no mu bapfumu mbega mugiye ku bapfumu bababwira ko mugwaye iki batubwira ko ari uburozi bakatubwira ko ari imizimu
bakatubwira ko ari imiti twatambutse ariko rero twaciye dusangangira ngo ko ari ukutubesha. Muratubwiye yuko mu bapfumu bababwiye yuko ari ibintu babateze vy'ibirogano, mu nshuti ya bose hoho barababwiye yuko ari ibirozi. Oya, ibyo ntabyo batubariye, baratuvuye gusa baduhaye imiti. Iyo miti rero bampaye nkaza ndasiga kuri ano maguru, hama barampa niyo fata nkaza ndamira kujya umuntu amira imiti ibinini bya saa sita no mu gitondo no ku mugoroba. Naciye ndonka agahembo. None nko ku bantu batazi ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugiranije nabo bapfumu, ingene babavuye n'ukuntu mu nshuti ya bose bavura, mubona itandukaniro riri hehe? Ayo maguru yarameze gute nko kubatayazi, nko kubatari barakubonye igihe wari uyagwaye? Aya maguru abatari barambonye igihe yaragwaye, ibitsintsiri byari byagomba gucika, agaseseka kw'amazi, nkabyimba ku mirundi hagasa n'agahama, imirundi y'uwandi gasa n'agahama. Hanyuma rero mumaze kwitura ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose matubwiye muti barabahaye imiti rero mukamwayifata mu gitondo saa sita no ku mugoroba. Mbega ko tubona umengo ubu dusanze mutambuka mu gihe mwatubwiye yuko ico gihe mutatambuka, mwoshobora kutubwira neza na neza rero iyo miti mwatanguye kwifata mu kiringo kingana gute kugira ngo mushobore gutambuka umwanya mwo mwafashemo iyo miti yo mu buvuzi kama inshuti ya bose? Kugira dushobore gutambuka iyo miti ndiko ndayifata nta n'ukwezi kwaheze ntaratangura gutambuka. Naciye ntambuka ubwo nyene nkaza ndahonyora hasi bigakunda, n'ahandi sinahonyora no hasi. Rero turiko turayifata yaratumerera neza, ikadutemba neza, n'agatiro nababwiye ko kashobora kuba. Ubu rero ni ikihe cizere mushobora kugirira ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose? Unyeje namaze gushima, nari naje gushima ko bangiriye neza bakamvura, kandi n'ibikorwa by'iwanje nshoboye bike bike nkabikora. N'ahandi ico gihe nta kintu na kimwe nakora. Rero muravuze n'ikindi kintu ati hari n'ibikorwa musigaye mukora. Mu majambo make, ubwa mbere mugwaye mutaritura ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose byari bimeze gute? Ubu muri kino gihe nawe ibikorwa mukora ni nk'ibihe? Ibikorwa dukora ubuye nk'isuka ndayijana nkaja kurima, nkagenda kwicira n'urukwi nkarusatura, ariko ico gihe n'amazi yarananira kudaha. Aha rero umuntu yashobora kwibaza ati rimwe na rimwe iyi ngwara zije mu muryango ziragira nico zononye kubijanye n'ubutunzi bw'umuryango. Mbega muri ico gihe mutari mwitureye ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose, mu muryango byari byifashe gute? Mu muryango wacu twari twaratekanye, ntacyo twari tukironka tuvuga, kubera agafaranga n'ubundi twagatanga tugatangira ubusa, ata kintu na kimwe tubona turiko turagatangira. Twari twaramaze gutekana naho Imana nyene yabikoze. None nko ku bantu batazi ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugiranije nabo bapfumu, ingene babavuye n'ukuntu mu inshuti ya bose bavura, mubona itandukaniro riri hehe? Itandukano ryo muri abo bapfumu urabona ugiye baraguca indasago bakakununuza amaraso, bakakubwira ko bariko barakuvura ibihago, bariko bakuvura amabuye. Ariko hana ico nahashimiye nuko ari uwo muti nyene w'ikirundi bampa, hama nkawunywa kandi ukangwa neza. Nico nahashimiye. Hariho abantu benshi bazi yuko umuntu wese akoresha umuti w'ikirundi aba ari umupfumu. We nk'umuntu yivuje mu bapfumu ukongera ukivuza mu nshuti ya bose, naco nyene gisanzwe gikoresha imiti y'ikirundi, kandi n'abapfumu nabo nyene bavuga ko bakoresha imiti y'ikirundi. We ubona bitandukaniye hehe? Abapfumu aho batandukaniye ni inshuti ya bose. Abapfumu urabona bakoresha ibintu byo kubanda, bagakoresha ibintu byo kuraguza, bakagira ibintu nyene byo guterekera. Ariko ngaha anye navuze ko ari iyo miti nyene imeze neza baguha, hama ukaja kuyifata uko bakubariye ugacironka ko gahembo. Nike mushobora kuvuga yuko mushimira ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose? Jewe ico natanguye gushima nashimye kubera uye mbona n'urugendo rutari rutonda rugenda ndiko ngenda n'amaguru, ntariko ndagira ati ndiko mpige ikinyunguruza. None ubundi ntimwashobora kuva muhira? Ntivyakunda, regome waragenda, ariko ugiye naho wagenda ntiwashika kure. Amaguru amaze gutoboka nta naho waja, ntibigikunda. Naragwaye ingwara nyinshi ziranka gukira. Nari ngwaye mu mutima waraguruka, sinarya umunyu, sinarya n'amavuta bari barabimbujije, baramvura biranga. Byase ndapfa ngwariramwo na sitoma ndaja kwivuza hose iranka gukira. Baguma bambwira ngo wewe uraheba umunyu n'amavuta, ariko ndabihevye sinki. Ndagora n'ibintu vyinshi vyo mu mavi, simanuka hamanuka kaduka sinduge. Bakambwira ngo ibi ntibikira n'ivyo abakecuru.
burya biretse gukira ndahavura rero sinzi umuntu yambwiye ati burya hariho ahantu ku nshuti ya bose bashobora kukuvura amarori nari maze guta abiri banguriye agira gatatu biranga ndahavura rero nditura aho hantu bandangiye ku nshuti ya bose sinari nkiri umuntu nari narashaje kubera izo ngwara nari narapfuye maze kuhashika barambaza ingene nagwaye n'imyaka myinshi nta niyo noharura nari naramaze no kuryama mu nzu naguma nivuza bambwira ngo wewe izo ngwara zawe nta nizo tubona sinari nkibasha no gutambuka maze gushikayo barampa imiti ya stoma barampa imiti y'amaso reka izo ngwara zose uko ari zitatu bamvuye ingwara zitatu amibe stoma amaso n'ibindi byo mu mavi barampa imiti nyandaza ndayifata iyo miti ndamara nk'ukwezi kose ndayifata sinaterura akabido k'amazi ngo nduzi ku mutwe ubwonko wamenga burasesetse ndatangura ndikorera utuntu ukwezi kose guheze nza mbona ndatanguye kuja kurima tanguye kwikorera ikibido c'amazi nari narashaje narashyize ku rugohe rero baramvura nza mbona ndakize nkize abantu baratangara bati none ujya muntu ko yari yarashaje yari yarapfuye akiriye hehe ndababwira nje nakiri hariya mu nshuti ya bose Gitega none rero abantu bose baba bafise ingwara zananiranye baze bitura ico kigo c'intuti ya bose je n'ukuri harangiriye akamaro kandi n'abandi numva bo basigaye bagendayo gose kivura neza cane no kurya jewe nagiyeyo ntarya umutima warugaye ariko maze kushikayo bakampa iyo miti nta kintu na kimwe ubu ntarya ubu meze neza cane ubu rero je noshinga intahe mvugane umuntu wese azokumva agwaye ingwara zidakira zace yitura ico kigo c'intuti ya bose akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Ni hano dusozereye kino kiganiro tuganire na muganga cy'uno munsi tubashimire mwebwe mwese mwadushingiye intahe dushimire kandi n'abariko barakurikirana kino kiganiro Imana ikomeze gukiza abagwaye ingwara zitandukanye murakoze. Tuganire na muganga nivyo tuganire na muganga tuganire na muganga ikiganiro gica hirya no hino ivyerekeye ingwara zikunda kubangamira amagara y'abantu ingene zifata ikizitera ibimenyetso vyazo ingene twozivuza canke kuzikingira. inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.